Urumuri rw'amahoro rwaragendeye amakomine ya Mpanda na Bubanza umurikira ibikorwa vy'iterambere kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 17 Gitugutu 2025. Muri komine Mpanda wakiriwe na mustanteri w'iyo komine ari kumwe n'izindi ndongozi kwibarabara rya Bujumbura Cibitoke aruherejwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Bujumbura. Uvuye aho ukaba rwaciye gwerekeza ku mutumba Buringa aho rwamurikiye ibikorwa vyo gucanga ibeto no gusasa isima ku ivuriro rito ririko rirubakwa kuri uwo mutumba. Mustanteri wa komine Mpanda akaba yarakengurutse igikemanyi c'ibikoresho vyo kubaka barungikiwe n'umukuru w'igihugu ngo gisahirize mu bikorwa vy'iterambere muri komine. Urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye gwerekeza muri komine Bubanza aho rugeze aho bita kwiranda wasanganiwe n'indongozi zitandukanye n'abene gihugu. Ushitse mu gisagara ca Bubanza ukaba naho bakiranye igishika n'abene gihugu batandukanye imbere yuko rujanwa ku mutumba Gisovu aho kuri uwo mutumba intwara rumuri zifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa vyo gusasa isima kw'ishure shingiro rya Gisovu ya kabiri. Mustanteri w'iyo komine akaba nawe yarashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ku gikemanyi kigizwe n'ibikoresho vyo kubakisha yabarungikiye. Umushingamateka Epipode Baranyikwa arongoye ishirahamwe ry'intwara rumuri yisunze civugo n'ubutumwa bw'umukuru w'igihugu akaba yahamagariye indongozi kuba bandayahundwa mu kwakira ibibazo vyose vy'abene gihugu. Mwarose umwaka namwe mutahe musubiri yo musanzwe muba mwakaka ahubwo ari mwebwe mwabaye urumuri. Abene gihugu ntibahogore kubera yuko muri urumuri rubamurikiye. Mube bandayahundwa, mube abantu abene gihugu bikorako bwa mbere na mbere. Ndongozi ni mwebwe tara n'urumuri rero rusanzwe ruhezagiye n'urumuri ruzobafasha guhura bahuvye ruzobafasha mbere kuronka muhemu izoba murikira na mwebwe kugira ngo mushobore gufasha abene gihugu bazoba kumbure bafise utubazo utunaturiye. Imbere y'ivyo bikorwa vyose intwara rumuri zirongowe n'umukuru w'ishirahamwe ry'intwara rumuri umushingamateka Epipode Baranyikwa zikaba zaragendeye amwe mu mahinguriro akora ibintu bitandukanye vyankenerwa mu Burundi aho twovuga nk'ihinguriro Superbati n'ishirahamwe BRA Manufacturing. Aho naho ni mu ntumbero yo gutera intege ibikorwa vyiza biriko birakorwa mu Burundi biganisha igihugu ku mbona kazoza. Uruganda rero Superbati rusanzwe rukora amabati y'ubwoko butandukanye n'imisumari nayo ishirahamwe BRA Manufacturing rihingura ibikoresho vyankenerwa mu maplastike nk'imiringoti y'amazi
intebe, indobo, amabido n'ibindi.